iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagarukana niko yari kwaravugwa mu gisata c'ubutunzi. Na makuru tuza kugaruka ahani ku kibazo c'ikena ry'ibitoro ryibonekeze nga mu gihugu c'u Burundi, ikibazo kigisibije hoba mu kwiyunguruza ndetse n'iduzwa ry'ibiciro vya bimwe mu vyankenerwa umunsi ku munsi kubera ibura ry'ibitoro. Bamwe bati igihugu ca Tanzania caranse guhereza igihugu c'u Burundi imfashanyo y'ibitoro, ni mu gihe kandi abandi bavuga ko igihugu c'u Burundi cyashatse kuriha igihugu ca Tanzania amafaranga y'amarundi, noneho ngo nicaheza kikaronka amafaranga y'agaciro y'amadolari y'abanyamerika bazobishure gutyo. Gusa igihugu ca Tanzania cyo kikaba caranse ivyuyu mwumvikano. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko cyane cyane vyatangajwe n'umuhinga mu vy'ubutunzi kandi akurikiranira hafi ingene amahera mvamakungu akurwa muri BRB ndetse akaninjizwayo. Aho uri hose ndagwaye kaze muri ano makuru, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojucikanwe nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenza kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Mbaye kaze muri ano makuru. Ikibazo c'ibitoro kimaze imyaka ibiri gusa muri aya mezi atatu ya nyuma guhera muri ntwarane y'umwaka, ikibazo c'igitoro cyatanguye kuba kananira abahinga nga mu gihugu c'u Burundi. Bamwe bakagiriza ishirahamwe ryashizweho n'umukuru w'igihugu Prestige ngo reje rifasta amahera mwibanki nkuru y'igihugu BRB baje kuzana igitoro, gusa nubundi ikibazo cyaranse kiba ikibazo nga mu gihugu c'u Burundi. Igitoro cyabaye umuzi wibuye. Ni mu gihe kwiyunguruza vyo vyafashe indi ntera, kunguruza ibidandazwa navyo bica bifata indi ntera, binatuma bamwe mu badandaza bongera ibiciro vy'izankenerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibindi navyo birabura bivuye kwikena ry'igitoro. Hamwe bati igihugu c'u Burundi kigiye kwinjira mu ruhombo mu gihe leta itoke muri kibazo c'igitoro hamwe n'amafaranga y'agaciro. Ibi nibishikirizwa namwe mu bahanga cyane mu vy'ubutunzi kandi banakurikiranira hafi ivyibibazo biriko biraba mu Burundi. Nkuko babishikiriza ngo Burundi buriko buraca mu bihe bidasanzwe, nkuko ivyigwa vyakozwe vyerekana ko abarundi bangana n'ibice 70% babayeho batazi ico baza gupfungura, nayo ibice 40% vy'abana navyo babayeho bapfungura nabi. Ko rero ikibazo c'igitoro kije gusongera isibe. Ni mu gihe kandi uyu muhinga mu vy'ubutunzi agaruka ku kibazo cerekeranye n'ikena ry'igitoro mu gihugu hamwe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro, aho avuga ko mu gihe Uburundi buriko buraca mu bihe bitoroshe vy'ubukene bw'ibitoro hamwe n'amafaranga y'agaciro biriko biratuma mbere ubuzima buzimba mu gihugu c'u Burundi, bigiye gutuma igihugu gishobora guhomba vuba mu gihe leta itogera kigoro kaboneka ngo itorere umuti bino bibazo. Akagira ati banki nkuru y'igihugu nimba idafise amafaranga y'agaciro none harangurwa iki none nta bidandazwa bicinjira mu gihugu. Rero ni ukuvuga ko rero igihugu kiriko kiraja mu ruhombo, ngo leta yo hagabira igafata ingingo zihuta. Turasavye ubuho umukuru wa BRB atwereka uko amafaranga y'agaciro angana, ariko agura iki, ayo mu kwa gatanu n'ukwa gatandatu yaguze iki, nasore raporo nayo kuvuga ngo ntayahari ntivyumvikana. None ho bahinjira iki, ubu leta igura iki? Ese ubuzima burahagarara? Niba hagarara se vyo biragenda gute? Ngo leta nizibwira abanyagihugu ico bariko barakora kugira bino bibazo bitorerwe inyishu. Ikibazo c'igitoro kiramaze hafi imyaka 2 cibonekeza nkuko natangwe mbivuga mu gihugu cose, akaba atatwigoro dufadika leta ikirakora kugira ikemure kino kibazo, kuko benshi mu barongoye igihugu harimo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca hamwe na Gerard Ndabira barongoye inama nshinga amateka bose barerekanye ko ico kibazo kibarengeye. Umuntu aribaza none ikibazo kizokemurwa nande? Uko biri kose ngo mwene igihugu muto niwe ariko arahasinzikarira nkuko aba bahinga mu vy'ubutunzi babivuga. Bamwe abandi nabo bakagaruka ku kibazo cyabaye cyo kugara imbibe igihugu c'u Burundi gihana n'igihugu c'u Rwanda. Ubundi ngo vyinshi mu bidandazwa vyava mu gihugu c'u Buganda vyaca mu gihugu c'u Rwanda kugira ngo bishike mu gihugu c'u Burundi. Rero iyo nzira irugaye. Ni mu gihe n'ivyava mu gisagara ca Goma vyinjirira Bukavu
bikinjira mu karere ka Rusizi ko mu gihugu cy'u Rwanda bikabandaniza mu gihugu cy'u Burundi, nayo inzira yabaye mbi cyane bivuye ku ntambara iri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe bamwe bavuga ko ahubwo leta yari ikwiriye kwicara ikaraba ivyiyugarwa ry'izi mbibe kuko biri navyo mu vyateje uruhombo rudasanzwe abanyagihugu. Mbere kandi leta ikanarekurira uwo wese avuga ko yoba afise ubushobozi bwo kurangura igitoro akaja kukigura akakizana mu gihugu akariha amakori, naho leta nayo ikagira ikindi kintu nayo ishira muri ibi vy'ibitoro nk'uko bigenda mu bindi bihugu bitandukanye, aho leta ibonye ibintu bitanguye kuzimba ahubwo yo ishiramwe uburyo bwayo kugira ngo umunyagihugu muto yoroherezwe kuronka ico kidandazwa. Ni mu gihe ngo abategetsi ba CNDD-FDD kandi ngo bakwiye guhagarika ivyo guhindukiza ijambo ry'Imana bakarikoresha mu gutukana no gukekeza abo batavuga rumwe. Hari amajambo bamwe bavuga. Ni mu gihe abahurikiye mu runani Senaredi bamenyeshe ko bipfuza kwitaba amatora y'umwaka wa 2020 ngo Vice Ndayishimiye yarinamuye agereranya abanyapolitike bari hanze n'umwana w'icangazi ngo ariko aricuza kubera asigaye asamira isazi ku menyo, none yumviye ngo gusubira kwa se. Umugani w'umwana w'icangazi ngo nahuriye n'abanyagihugu bahunga intwaro z'umukazo bakaja mu mahanga kugira barokore igufa. Umwana w'icangazi ngo yasavye igice c'umutungo wase aja mu mahanga kuwonona yinezereza, ngo kiretse udakomeye mu mutwe ngo ntawovuga ko umukuru w'inama nshingamateka Kanyakubahwa Pio Ntavyo hanyuma yahunze amabanga yiwe aja kwangara mu mahanga kugira yonone amatungo yase. Ngo ntaho kubahuka kuvuga ko icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Nyakubahwa Gervais Rufyikiri yahunze nk'umwana w'icangazi kugira aje kwinezereza mu mutungo wase. Ntaho kubahuka kuvuga ko wahoze ari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Nyakubahwa Bernard Busokoza yataye ubutunzi bwe kugira aje kwangara mu mahanga ajanywe no kwinezereza. Ngo wo kubaka kandi kuvuga ko umuhuza w'abarundi Nyakubahwa Mohamed Rukara yagiye kwangara mu mahanga kugira barinezereza mu mutungo wase. Ese ngo nindo yovuga ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu Leonidas Hatungimana yangaye mu mahanga kugira yiryohere mu mutungo wase? Ninde yo kubaka kuvuga ko intwari nka Lieutenant General Guillaume Nabindika ari icangazi cagiye kwinezereza mu mahanga n'abandi benshi ntadonaguye amazina? Ngo nimba abo bose ari abana b'ivyangazi batazi kibi n'iciza ku buryo batamabanga bakaja kwangara biranezereza, ngo ari yabagenye mu mabanga akomeye y'igihugu azoba atumutwa agira uko atazi kubona ngo abakwiye amabanga. Ngeka n'abahoze babubaha bose bazoba ari ibintazi gusa, ngo uyu muntu yocagira ko yibaza ngo abaganywe mu nyuma ngo babasubirire ico barimwo mu gihe bagenwa n'utazi kubona ababibereye. Ngo umugani w'umwana w'icangazi ngo tubwira kandi umuvyeyi w'intungane w'urukundo rwinshi yabayeho imisi yose yeraguza kuko umwana wiwe yoheba akagaruka. Ngo batubwira umuvyeyi w'imbabazi yakoze umunsi mukuru wagakura wo kwakira umwana wiwe yari yaratakaye. Wumvirije ngo amajambo avugwa n'abari begere Petero Nkurunziza ku barundi bahunze igihugu ngo urumva neza ko ataho bahuriye no muvyeyi avugwa muri Bibiliya. Ngo kanatsinda abahunze bakijije amagara mu gihe bariko bahigwa buhongo n'ubutegetsi sesa maraso. Ngo bahunze intwaro mbi ntibatwaye umutungo w'iyo ntwaro ngo baje kuwonona. Gushika uyu munsi ngo abategetsi ngo nibo bariko barahiga kugira nabi abo bahunze, barabanyagutwabo bakabandanya kubarondera niyo bahungiye. Ngo Imana niyo yitungiye abagiye kubwa Nkurunziza ngo ntawobaye agihema. Ngo Bibiliya kandi iravuga abahunze intwaro z'igitugu ngo ntabwo ibita abana b'ivyangazi. Ngo Yesu Kristo niwe karorero k'abahungu abategetsi n'abicanyi. Gakiruruyoya vyabaye ngombwa ko ahunga ubutegetsi bw'umwami Herodi aja kuba mu banyamahanga mu Misiri canke se muri Egiputa. Ngo Misiri ntiyayigiyemwo kubera cyari igihugu ciza gikundana na Isiraheli yaba namba. Ngo Misiri yayigiyemwo kuko hariho Herodi atashobora kumusanga ngo amugandagure. Amahanga yarayamazemo imyaka gushika igihe
kiragera ko ataha umwami Herode akugwa ku ngoma. Ngo ninde yo kuba ko kuvuga ko Yesu yabaye umwana w'icangazi kubera yahunze igihugu ciwe? Ngo n'igihe umuntu ahunga bene wabo iyo babaye ibikoko bakagomba kumwica. Ngakarorero ni Yosefu umuhungu wa Yakobo yahunze abo bavukana bashaka kumwica, araheza ahungira mu Misiri. Ngo Yosefu mu Misiri yaramerewe nabi cyane, aranapfungwa ku kadenderezo. Ariko amagorwa yo mu Misiri niyo yavuyemwo urukiza rwa Isiraheli mu bihe vy'ivyago. Ngo ninde yo kuba ko kuvuga ko Yosefu yari umwana w'icangazi? Ngo turakwiye kwitonda cyane iyo turiko turakoresha amajambo y'Imana, tukirinda kuyavugisha ivyo itavuze. Herodi bahunga muri Isiraheli kumbure ngo arahari, ariko intwaro za Herodi ngo nazo zokomera gute? Ngo naho zokomera gute zirahera. Ngo birashoboka cyane ko umugani w'umwana w'icangazi uterekeye ivy'abahunga mu buzima bwa misi yose ku isi. Gushobora kuba werekeye nyabona abava ku Mana bagakorera sekibi. Ngo muri ico gihe abatuka abandi ngo ni ivyangazi bohava bisanga bakwiriye guhunguka bakagaruka ku Mana y'urukundo gusa. Ngo ntawe ukwiriye gutwenga impunzi n'umunyororo akiri muri buno buzima, kuko twese ngo nta numwe azi ejo hiwe. Uyu ngo Varisto Ndayishimiye ngo ntiwibagire ngiyo wavuye, niko aba bahurikiye mu runani Senaredi bamenyesha cyane cyane ku majambo agenda arakoreshwa cyane umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye avuga kuri aba bahunze igihugu bivuye ku magorwa yazanywe n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Rero ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzicikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Nandi menshi turiko turabategura, ntimuze kuja kure. Umuhoza TV, Imana iba hezagire.